muri kino kiganiro rero turaza kwakira umutumire benshi tumuzi nka Ndipa Logistique, aho benshi bavuga ati bamuzi mu miduga, bamuzi muri transport, ariko uno munsi hari ikindi gisata tuza kumubonamo kijanye no ku nayo matunga atimuka, aho mbere aza kutubwira réellement ingene ico gisata gisanzwe gikora. Duvuze amatunga atimuka kuvuga l'immobilier, ni kuvuga amazu, amaparcelle, kuyubaka no kuyubakisha no kuyagurisha, kuyaranguza no kuyarangura, ivyo vyose nico kigize ico gisata. Ndipa Logistique ninde? Ico mwomenya izina ryiwe ry'ukuri ni David Mabano. Yavukiye hano nyene iwacu mu Burundi, akaba avukiye mu ntara ya kera yari Igitega, aho mbere akaba ari naho gushika no munsi aho novuga ko kavukire yiwe umuryango wiwe avukamwe ari ukiba, aho mbere yakoze aho rero yatanguye kurondera ubuzima, aho yakoreye mu bisata bitandukanye, atangura akora nk'umuntu w'umumotari, ashinga abico bita amataxi moto, hamarangiza ngaho akora mwishirahamwe Brarudi kiringo gito, ariko kubera yarafise wa muhamagaro wo kumva ati je ndashaka gukora mu gisata aho je nyene nshobora kuba kwinikorera kandi ngakora neza nishura ku bibazo mbona mu kibano, araheza aravuga ati je ifoko nkora nikorera. Niho yaciye amanuka i Bujumbura, amaze kumanuka i Bujumbura aravuga ati nibihege nibigaruke nga, arajabuka araja mu Bwongereza, aho mbere yamaze igihe kinini ariho aba aramenya no arigaho kurondera ubuzima. Amaze kumenya ivyo vyose avuga ati uko biri kose maze kuronka ubuzima, maze kubona uko ibindi bikorwa ingene ibindi bihugu bikora, ifoko nsubira mu gihugu iwacu nkabona neza ingene nshobora guteza imbere nanje nkashigikira iterambere mu gihugu. Uno munsi Ndipa Logistique arashitse mu Burundi, arabikoze, twese turamumenye, aratanguye gukora mu bisata bitandukanye. Mbe ni gute ugwaruka rushobora kumwigirako? Benshi baragiye baramwigirako, benshi baragiye baramusaba impanuro, ariko uno munsi araje no kwiradiye kugira abandi muri ico gisata agezemwo bumve ingene bishobora gukorwa. Reka tumuhe ikaze Ndipa canke David Mabano, urakoze cyane kuba watwemereye kubana natwe muri kino kiganiro La Première kuri Kazoza FM Web TV. Tunaguha ikaze. Ndabaramukije cyane, ndaramukije n'abariko baratwumviriza, ariko baradukurikirana kuri radio Kazoza. Yego, urakoze cyane. Kubatazi igisata cya immobilier, wowe nk'umuntu ubikoreramwo, ico gisata kimeze gute, ni cifashe gute hano mu gihugu iwacu kwanza imbere na mbere? Mu gisata cerekeye immobilier canke uburaro, niyumvira yuko ari gisata mu gihugu iwacu kitaratera imbere cyane, kikaba kiri mu bisata bifise demande nyinshi. Uravye yuko i Burundi mu gisagara cacu ca Bujumbura no mu bindi bisagara bindi bikuru abantu bariyongereye kuba benshi, no kuvuga yuko demande ihari niniya. Abantu kera ntibari benshi, ubu mu bisagara abantu baraguye, ngira murabibona mwese. Urumva rero ni gisata kikirimwo akazi kenshi, ni gisata kitaratera imbere cyane. Umuntu wari we wese yoza kugikoreramwo, ngira kiracarimwo ubuzi no gutanga abarundi tukaronka uburaro bwiza. Mbe aro benshi bavuga yuko ico gisata ari gisata novuga kirisure muri rusange, avuga ati ico gisata ukinjiyemo nta ruhombo. Nivyo? Mbe kubera iki bavyumvira uko onye? Boje nimvira yuko apari no ngaha mu Burundi, kwisi yose ubutaka uko imyaka igenda ugenda burabura. No kuvuga yuko iyo bavuze yuko atagihombo, Jesse novuga yuko atagihombo, nta rudandazwa na rumwe, kuko urumva na immobilier n'urudandazwa, nta rudandazwa na rumwe ruburamwo igihombo. Ariko igihombo ni gito par rapport yandi ma secteur, kubera uko iminsi igenda amatongo agenda araga, abantu bari no kuvuga yuko demande izoguma iriho. Kugiye umaze ukora nibihe ibintu uvuga ati bituma uno munsi iyo immobilier canke icyo gisata c'amatungo atimuka kiriko kitera gikomera? Nibihe
bintu nyamukuru ubona bituma ico gisata gishobora gutuma ejo haza kibe gisata gikomeye cyane? Je kuri jewe novuga yuko ico gisata nkuko nabivuze ubwa mbere, ibisagara biguma vyaguka, abantu baguma bagwira, bisigura yuko uravye ukuntu inyubako kera twubaka, abadutanguriye bubaka inzu ntoyi, bubaka canke akubaka inzu niniya mu kibanza kinini, ariko no munsi no kuvuga yuko uko iterambere rigenda riraba tukabirabira no hanze, no kuvuga yuko abantu ntibagikeneye vya bizu binini, bakeneye inzu ntonto kubera abantu barabaye benshi. Abantu benshi baravuga yuko investissement muri immobilier ari investissement iri sûr kandi idahinduka. Wowe uriko urabikora icyo cyemezo wokivuga ko ari byo umukiringo umaze gukora n'ibihe ibintu nyamukuru ubona neza ati ibi bintu bavuga ko ari byo, hariho ubuhazi, birahari cyangwa nabihari? Est-ce que c'est sûr vraiment yuko investir dans l'immobilier c'est sûr? Bon, kuba sûr à 100% biragoye. Biragoye, faut kuja muri ico gisata kugira ubone, so kuvuga yuko ari gisata kitagiramwe ingorane, kirafisemwo ubuhazi, kirafisemwo kugira uronke ama parcelle yarazimvye. Urumva utanonoso utagize ivyigwa bihagije ugasanga waguze iyo parcelle zimvye, canke ukaraba demande, eske aho hantu ngira nubake ubwo buraro ni commercial, bivana ifoko udetermina ukamenya immobilier yako immobilier iratandukanye. So urumva rero uvuze yuko irisira 100% uwona bijamwo azi yuko agiye kuganya 100% yabari kari henda. Aho rero ushaka rero tuje neza indani utubwire neza, none utubwiye ngo c'est pas sûr à 100%, il faut kumenya igisata mbe kurukura twumviriza agomba avyingire mu cyangwa kubikora. Hasabwa iki, bigenda gute? Uno munsi biroroshe ko umuntu avuga ati ni umuntu wese ashobora kuvuga ati genda afise miliyoni 100 ndaguze parcelle canke hama ndatanguye kubaka, nuko bigenda canke hari procedure ntiza? Boje nimvira yuko byose bivana, nta kintu cose ngira no muri no mwuga wawe wo kumenyesha makuru, ngira imbere yuko uwujamo warawiyumvishijemo, wari ufise uwo muhamagaro. Abantu bose benshi rero tukiri umwe arafise umuhamagaro Imana yamuhaye. So no kuvuga yuko iyo ugiye muri ico gisata ca immobilier ukavuga yuko ugiye ku investisa kugira uzoronke inyungu 100% atagahazi, aho byo bikugoye. Je umuntu wese yoba ashaka kuja muri ico gisata ashaka kugitangura, nuko yo kumva yuko muriwe agifise mu rukundo, kugikunda, kumva ko afise uwo muhamagaro. Agiyeyo kugira azogende kuyora amafaranga atsinzoca nunguka bizomugora. Alors imbere uko uja muri ico gisata ifo kwanza kuciga ni gute. Hariho abize inyubako, je nta nyubako nize, ariko kubera nabikunda naragiye ndiyigisha buhoro buhoro, nka participa mu chantier, aho no banaratembereye hariya na hirya, nararonse naguma mbona yuko ari secteur indyohera nkunda. Urumva ubone jewe hari uwundi rero avuga ati je ndafite amafaranga ashaka kugikora, eske ifo kudetermina ashaka gukora iki. Hariho kugura inzu kugira azoshemwa abapangaye, kugira uko imyaka igenda iyo nzu izofate valeur canke na amafaranga y'abapangaye azomutuma atera imbere. Ico ni kimwe. Hari umuntu avuga ati jewe ndafise uwo mutahe nakuye ngaha shaka kubakamwo iyo nzu, canke hari uwundi avuga ati ndagiye muri banki. Urumva abantu bose kiri umwe n'uburyo bwiwe biratandukanye ukuntu azoja muri ico gisata. Yego. Alors ngomba nsubire ku bibazo kwanza, ku kibazo twagomba guherako kugira twumve neza, abariko baratwumviza tubumvishe neza igituma uruko turatoyagira no munsi. Ndipa uwe abakuzi babazi nk'umuntu kenshi ukorera mu bisata vya transport hamwe n'imiduga na location rimwe na rimwe. Mbe ni giki cyatumye udetecta ubona l'immobilier cyangwa ubona ibyo bijyanye n'ayo matungo ati mukura urifuza kubijyamo
niyahe yakubereye déclic muri wewe? Bo jewe nkuko wabivuze muri introduction, jewe abantu benshi banze muri transport, naragize transport yose, naragize ngira novuga nama ndayivuga no mu biganiro byose nkorangira, naratanguye abanzi Gitega, naragize taxi moto, imbere yo konja hanze narakoze nk'umu fonctionnaire ngaha, naho cabaye ikiringo gitoyi kwa kurondera experience. Hanyuma muri transport nayitanguye umva naragiye amayeshero yose yashoboye kuyajamo. So kugira uno munsi ni focusing muri immobilier, icatumye mva sinavuye muri transport, nashatse kugira novuga ku diversifier nje gukora ikindi. Urumva je umuhamagaro wanje ni transport hamwe na immobilier, nta kandi kazi nibonamo. Ugerageje kuraba l'experience yo muri transport na l'experience yo muri immobilier, ni hehe ubona hari challenge nyinshi hakaba harimwo na opportunité zo kunguka, zo kugwiza umwimbu par rapport y'ahandi? Challenge na opportunité no kugwiza umwimbu muri zo secteur zibiri, ni zahe experience yawe igwati aha hameze uko? Bo jewe muri izo domaine zibiri nimvira yuko transport ifitemo risque nyinshi. Immobilier naho nkuko wabitanguka bivuga ati hari abavuga ko risira 100%, nuko uguze itongo ntuzohomba. Ariko transport urashaka kugura ikamyo, urashaka kugura indi modoka, risque zirimo ni nyinshi. Donc challenge zirimo no kuvuga muri transport harimo risque nyinshi kuruta muri immobilier. Uko rero nka jewe nashatse kuja muri ico gisata kubera transport uko imyaka igenda inguvu ziraguheramo, ukavuga uti sinzoguma mfata amariske menshi. Nico gituma naciye mvuga nti reka ni focusing cyane muri immobilier ariko na transport ntoyeba. No kuvuga yuko novuga ndakwishusubiye kuri ico kibazo, novuga yuko ahandi challenge nyinshi ni muri transport par rapport à immobilier. Alors muri immobilier na challenge nyinshi zirimo, ariko baravuga ko par rapport ya transport bavuga ko atamwongura isato ibidahiza. Mbe muri cyo gisata cya immobilier umaze kubikora, quelles sont les erreurs umuntu ariko aratwumvira wowe ushobora kuba warakoze ariko uno munsi zakubereye ikigwa uvuga ati ibi narabikoze birahakwa kungirira kunsinzikaza, ariko je me suis nagerageje ndabigira byagenze gute, hari habaye iki, ni zaye zabaye? Boje nka jewe ni ntaza karorero n'abariko baratwumviriza bakumva erere ya mbere noba naragize, nuko nkitangura kino gisata narashatse kubaka inyubakwa zizimvye kandi iwacu abo demande ari ntoya. Hari abantu benshi bakunda kubaka ibintu vyiza canke bininiya ugasanga vyakuzimvye. Iyo ni erreur niniya cane yo baranshikiye kubera abashobora kugushorera abo ba client badafite amafaranga menshi. Iyo ni erreur ya mbere. Erreur ya kabiri bamwo muri immobilier nyamukuru ni parcelle. Parcelle utazi kunegosia neza ukagura parcelle zimvye bizokugora kugira uyigurishe canke kugira uzoyishiremo inzu uronka umukiriya. Haraho rero usanga ari challenge nini. Challenge igira gatatu, abantu jewe ntiranshikira cyane, biramaze kunshikira rimwe canke kabiri, nuko tutisunga cyane amategeko kugira ugire verification yitongo canke inzu inkomoko ryayo, canke kugira imbere yuko urigura urashaka kuba ugatwagwa n'ama emotion, ugasanga waguze wihuta, ugasanga iryo tongo canke iyo nzu ntikwije ibisabwa n'amategeko. Jewe no hanura n'umuntu imbere yuko abijamwo, imbere yuko agura iyo parcelle canke imbere yuko agura iyo nzu, yuko yo kwisunga
yogenda akabaza amategeko neza, akaraba akaverifia neza kuba bishinzwe, aja muri obuha, aja muri titre foncier, akaverifia yuko iyo parcelle canke iyo nzu ikwije ibisabwa, ifise ibipapuro biri en ordre, idafisemo amalitige. Iyo ni erreur biramaze kunshikira. Uri karanyumviriza uno munsi turashaka kuvuga ati wahuye na kana akarafise parcelle aragurisha ugasanga nikwije. Iyo ni erreur. Izo nizo novuga erreur zitatu. Kugura itongo, kubaka inzu izimvye utiyumviriye abaguzi, ukagura itongo ridakwije ibisabwa, rifisemo litige canke harimo erere muri amatati. Hanyuma ikindi nari nibagiye gushikiriza ngaha nuko iwacu kubera ihinda ibikoresho vyo kubaka sima, le fer à béton et tout, ibiciro bihinduka iminsi yose kubera inflation, kubera ibituma vyinshi. Ona nk'ubu turafise problème y'igitoro, hari aho usanga woguza urubaho uno munsi 3000 kubera igitoro cabuze kwaduze. Iyo wamaze kugira devis rero ukaba ufise wa mukiriya ushaka kugurisha ko iriya nzu, ugasanga ya devis wamugiriye mwumvikanye n'umwanya uzomushikiriza inyubakwa yiwe, bizobazaniramwo amatati. Ivyo rero aho iwacu umuntu wese ashaka gukora ico gikorwa ifo yuko avyiga neza. Mbe mu gihe bishitse nk'umuntu urumva n'amafaranga menshi muba mwashize muri ico gisata, hari abantu bashobora kuvuga ati mbe gufata imiliyoni yo kubaka no kugura hama kwicara kijya kiringo cyo kwicara mu manajinga gute kugira murabe ati nunguse canke na homvye, tugereranije n'umwanya bifata kugira ugere kuri iyo ntambwe yo kuronka umukiriya. Mbe ujya mwanya uba warindiriye kugira iyo mukiriya, aho ndi kumvuga ku bijyanye no kugurisha. Mu gihe wubatse waguze ukubaka hama ugaharura amafaranga yo wubakishije, hama no mu kiringo cyo kurindira, mbe urarindira yuko uwubaka hari uko umuguzi yabonetse canke wubaka ukarindira umuguzi? Uwo mwanya uciwukapitaliza gute, uwurindira gute? So nkuko uwo mwanya umva n'urudandazwa burimo. Ni nkuko nawe wewe uriko uratugirisha kino kiganiro nk'umujournaliste, nk'umumenyesha makuru, hari aho uvuga ati mbega ngiye kugira emission bande bazonkurikira. Ivyo vyose bimwe muri ya challenge. Ujya mwanya wo kurindira biba muri vya vyigwa uba wakoze. Ati jewe ukiha umwanya uti ino nyubakwa n'imiburiburi ndayubatse bizomfata 6 mois canke umwaka. Eske iyi capital nshizemo nyamba noba nayatoye kuri bank, pourcentage y'uwo mwaka nangahe inyungu? Ukabishiramo mu biharuro, ugashiramo muri ekipe yawe aba ugufasha ibiharuro ko nta muntu amenya vyose. So muri uriya mwanya rero niho inyungu ba wakalkiye, bavuze uti genda n'investishe 100 million, nzogurisha inzu 130 million. Urumva inyungu wakalkiye ni 30 million. Ucugabura niwo mwanya, uravyumva? Muri ya 100 million investissement ngira haba harimwo amahero zoba wahemvye abafundi tu. Urumva ya 30 million na uri hagahembo, hari pourcentage uvuga uti n'imiburiburi. Kandi uko ubaka inyubako ya mbere erero ugira ugenda uriga ibibazo waronse ku nzu ya mbere ntubironke ku nzu ya kabiri. So niyo ya experience y'umwuga. Ariko sinokubwira yuko imisi yose vyamari lo positif. Turi mu gisagara ca Bujumbura, igisagara kiko kiraguka hirya no hino, amatera ariko araguka. Mbe wewe mu kugira ugire uhitemwo ikibanza cyo kubaka nibihe ibintu ubanza kwitwararika? Watubwiye ibisata byo ibijyanye no kuraba kwa atamatati mu bipapuro, ariko mu bijyanye n'ikibanza, ikibanza kiri strategique, kiri
kiri rentable bivanye namwe bw'ubuhinga mu nibibanza bimeze gute nibihe? Okay, urumva nkunga mu gisagara ca Bujumbura uravuga nivyo vyavyigwa, urumva hari abantu bagira urashaka kuvuga uti nagiye mu Nyakabiga iki kibanza ndavye strategy gifise ndavye aho kiri muri angle ndashaka gushiraho amaduka hasi inyuma ndashaka gushiraho uburaro. Ivyo vyose kugira ugure kijya kibanza utegerezwa kuba mu mutwe wawe uvuze swat nzokubaka mwiki uravye na demande iri muri yo quartier ugiyemo. Ivyo uzokubaka mu Nyakabiga sivyo uzoja kubaka muri Rohero, ivyo uzokubaka muri Rohero sivyo uzogenda kubaka muri Miroir canke uzoja kubaka muri Asiatique. Umva no kuraba eske muri vya vyigwa bigaruka handi nyene muri vya vyigwa wagize imbere yuko ugiye kugura irya tere ukabaza eske tere muri ako gace mu Cibitoke tere zigeze kurangaye, ku Mutakura tere zigeze kurangaye, mu Buyenzi zigeze kurangaye, eske nshaka uzoyigurisha canke nshaka uzoyubakamo. Ivyo vyose birimo mu bintu uraba imbere yuko ugura ico kibanza ukamenya igiciro bigezweko kuko utegerezwa kuvugana n'abandi ukabaza ukagira vya vyigwa vyawe hanyuma ukamenya nico ushaka uzogira. Eske ndayiguze 200 millions ndayiguze 150 millions nshaka ushaka kuyubaka nshaka kuyigurisha ndonke inyungu ya hafi ushaka short term investment cyangwa ushaka long term. Ivyo vyose birimo muri vya bindi ugiye muri n'umwuga utegezwa kumenya. Alors tuvanye naho bijanye na demande zihari n'ikiringo babihari uno munsi aravuga ati hari igihe cyiza cyo kubaka n'igihe atari cyiza cyo kubaka. Mbe wewe uno munsi mu mwaka mu mezi 12 agize umwaka n'icyaye kiringo cyiza wohanura cyangwa umaze kubona cyo gutangura kubaka? Aravuga ati ni mu kwezi kwindwi amuci cyangwa iki, ariko bivanye n'amademande niba wowe uri umuguzi eske icyo kiringo ni cyiza n'iryari mu mezi y'umwaka aba ari igihe cyiza cyo kubaka kandi ibi byoroshe no gukurikirana ibikorwa byo kubaka? Boje nimvira yuko nta kwezi wovuga ngo ni kwiza canke kubiko kubaka. Ikiringo cyose nk'iyi imvura irikiragwa hariho avantage yayo hariho na desavantage. Ndaguhe nk'akaroro nk'iyi imvura irikiragwa umusenyi amabuye amagravier birazimbuka. Iyo ari muci ivyo bikoresho vyo kubaka birazimba. So sinovuga yuko ngo hari ukwezi kwiza ko kubaka hari ukwezi kwiza ko kutubaka. Vyose bivana n'ukuntu wapanze uwo mugambi wawe. Amezi yose barubaka, amezi yose baragura. Sinovuga ngo hari amezi meza yo kubaka n'amezi meza atari yo kubaka. Ego niyahe manuro mushobora guha umuntu kugira yubake inyubako zijyanye no kudandaza ama bâtiments commerciaux? Ego niyahe manuro mushobora guha umuntu kugira ashobore kubaka amabâtiments nkayo yo yubaka hehe byogenda gute? Amabâtiments commerciaux no kuvuga yo kudandarizamo canke yo kudandarizamo. Bo amabâtiments commerciaux no kuraba kwanza aho hantu ugira uyubake yuko hari iyo demande. Nsubiye inyuma ugiye ukagura parcelle ikiriri canke muri Rohero ntiwoshaka gushira mu boutique. Ariko ugiye ahantu hari demande ukagenda mu Kanyosha ukagenda ku Musaga ukagenda mu Buyenzi hehe ucusanga n'amakartier abantu bamenyereyemo kuja gusoma kuja gushiramo amakioske gushiramo alimentation. Byose biravana na quartier uja kuyubaka mu iyo nyubako. Hariho les quartiers commercial na quartiers zitari commercial. Watugiye ko hari igihe ibiciro bishobora kuba bidahagarara neza bikagenda birahindagurika. Muri ico gihe niyahe inyifato nziza umuntu ariko ari muri ico gisata akwiye kuraba mu gihe ivyo biciro bitari stable?
avuga ati no musi washaka kugura imbaho wari wateguye kugura 3,000 ariko ejo birahindutse ugeze ku isoko aho muri uwo mwanya yabije ucu yajusta bica bigenda gute wamaze kuyivugana n'umuguzi canke n'umuntu yaguhaye isoko? Okay, kuri jewe kuri experience maze kuronka n'ibibazo maze guhura navyo muri ico gisata nuko wamaze kuvuga uti iyi nzu ngira ndayubake ku miliyoni 200 kabariyo wahaye devi umukiriya wawe umva vyose bivana swat waronse umukiriya uko urashaka kubaka inzu ufise umukiriya bayigurishijeko mwumvikanye ati iyi nzu ndayubakiye kanaka urashaka kubaka iyo nzu utayubakiye umuntu uvuze ndubatse nzogurisha biratandukanye iyo mumaze kumvikana nk'umuntu mukavuga uti jewe ino nzu nzoyiguha ku miliyoni 250 akarorero mukumvikana yuko aguhaye 70% 50% canke selo amasezerano akiyaguha ajya amafaranga kubera ijya devi wamugiriye nuko ucugira stock ya bijya bintu kuri bijya biciro biriko kugira wevite yuko ejo ibiciro bikudugirako ico ni cyambere ari amafera beto ari sima ukagira stock ukagenda ku badandaza muri Asiatique badandaza ivyo bintu ukamuha amafaranga ati jewe nzokoresha imifuko 1,000 isima canke 2,000 amafaranga iyo sima ngaya kubera wamaze kugira devi kugira ntibizokudugireko ivyo jewe no hanura umuntu wese yuko afise ubwo buryo yuko yocagira yamaze kuronka lo client wiyonze yuko yoje umukiriya amaze kumuha ya avance yuko yishiramo priorite yo gukora akagira stock y'ibikoresho byo kubaka direct magenda kuba neza cyane aho bizoba vyevise yuko hoba ama surprise y'ibiciro guhindagura mbe birashikaho umuntu atangura kubaka ubwo nyene amaze kugira umukiriya canke nka wewe uruba aragiraho wubaka hamukarindira umukiriya aboneke canke ubigira umukiriya hari deja? Oya vyose haraho ndamaze kuronka inyubako ndamaze kubaka inyubako hamwe ndindira umukiriya n'izindi namaze kuronka parcelle nkamara kubona n'aba engineer tugakora plan aba architect bamaze gukora igicapo neza cy'iyo nzu nkacerekana mu bakiriya banje nsanzwe ndondera uburyo nkora ndonderamwe abakiriya nkabereka ca gicapo bakavuga ati ca gicapo turagishaka iyi nzu turayishaka uko nyene so urumva biravana ndamaze kubaka inzu ndindira umukiriya ndamaze no kubaka inzu ziba zifise banyene mbere yuko umuntu atangura kwiyumvira kubaka kuja muri ico gisata watubwiye ibiranga ico gisata watubwiye techniquement ingene umuntu ashobora kwirinda ivyo kujana n'ibiciro bihindagurika mu gihugu iwacu kubijanye n'ingene ushobora kugira choix y'ikibanza watubwiye ko ukwiye kwitwararika cyane cyane impapuro ugashika muri titre foncier ukavugana nabo muri obuha ariko rero ku muntu avuga ati jewe ivyo ndabizi ko bikwiye navyumvise ko bishobora kugenda uko ariko ku muntu avuga ati jewe ndashaka kubijana niyahe impanuro cyangwa ibintu nyamukuru akwiye kwitwararika cyangwa akwiye kugira imbere yuko abanza kuja muri ico gisata nibiki? Boje nimvira yuko imbere yo kuja muri ico gisata ikintu no hanura umuntu wese ariko aratwumviriza nuko yoba afise uwo muhamagara nkuko navuze abantu dufite imihamagara itandukanye oro mumenyesha makuru je ndi muri transport nkaba muri immobilier ari mu gufata amasanamu hari umuvuzi hari muri immobilier ifoko muri wewe wumva ko ufise uwo muhamagaro ico je niyumviye ukagenda ubikunda ukagenda ico ni cyambere ica kabiri nuko wovuga uti ukagira ivyigwa vyiza ati umutahe wo kuja gukora ico gikorwa eske ndafise capital ya départ ndi credible muri banke nzogende gusabamwo ayo mafaranga muri banke hasabibiki urashobora kuvuga uti ndafise groupe y'abagenzi ndafise amashira hamwe shobora kugenda nkababwira
nkakora projet nkagirishira hamwe nkajyandikisha rikagira ibipapuro bisabwa n'amategeko vyerekeye ico gisata kwandikisha societe muri ADB canke hanyuma ugacuvuga ngira ndondere abanyamitahe bumva iciyumviro canje bakazanamwe imitahe so urumva hariho icambere uwo muhamagaro uzogenda ubikunda, ica kabiri nyamukuru nuko eske iyo kapitale nzoyikura he nasiguye aho ushobora gukura iyo kapitale yego. Alors est-ce que wewe oba hariho règle canke principe ushobora kubugenderako muri iki gisata itandukanye no mu bindi bisata ukoreramwo, ariko principe ya ukorerako muri immobilier ni ya uburavye ayo ma risque yose ushobora kuba birimwo ibijanye no kugura itari nziza irimwo amatati ukasanga ibintu byo kubaka biriko birahindagurika, ivyo byose ni ya principe wihaye uno munsi ugenderako ushobora gufasha uwundi muntu ariko aratumviriza nawe nyene kwitumbereza neza muri ico gisata. Okay, jewe clientele yanje nayivuze imbere yuko iyo ugiye muri ico gisata no kumenya demande iriho, no kumenya umukiriya uri kurira visa n'uyu umukiriya Gem Visa suwe mukiriya uwundi ari muri ico gisata. Hariho nk'umuntu avuga ati jewe nzogura mu makartier mato undi akavuga nzogura mu makartier yisununuye gatoyi kubera azi iyo clientele ari karaviza. Umuntu wese je nshaka kumubwira imbere ifo kumenya clientele ushaka kuviza, iyo nzu ushaka kubaka ninde umukiriya wawe. Umukiriya n'umufonctionnaire akora muri leta, n'umufonctionnaire akora muri banke, n'umufonctionnaire eske bije baronka amadeni baronka y'uburaro angana gute, kugira niyo uri kuragira ico kintuze ivyo vyigwa umenye amahera uzogura tere n'amahera ujya mu kliya azogira. Nka jewe abakiriya benshi bari muri diaspora. Eske muri diaspora bakundiki umuntu yabaye hanze n'umuntu ataraja kuba hanze inzu hari akantu hari akabijya. Jewe urumva rero kubera nagize amahigo yo kugenda hariya no hirya ndazi ivyo abo bakiriya bashaka. Jewe abakiriya banje benshi novuga yuko ari abo muri diaspora kubera nayibayemo niyo diaspora ndazi vyinshi bavyo baba bakeneye. Yego mbe twovuga yuko par rapport y'umuguzi inzu zishobora guhindagurika mu buhe buryo. Mbe umuntu wo mu diaspora canke w'umuntu ataraba hanze inzu yubatswe mu Cibitoki ariko cyubakwa muri ya za standard n'inzu yubatswe ahana nibihe ibintu wovuga ati uraba kugira wubakire umukiriya, haro aspect sécurité, haro aspect emplacement, haro aspect nibiki ibintu nyezino ushobora kuvuga ati umukiriya munaka ibintu biranga inzu imezuku ndaba amaspe aya naya bivanye n'umuguzi naya amaspe ukunda kuraba. Bo nabivuze bivanye n'ikibanza. Ari umuntu avuga ati je nshaka inzu nini, eske umukiriya wawe kuko hajya umukiriya ni wenye n'inzu ni ugiye ku architect ni umubwira mu architect inzu aza kugucapira. Hariho umuntu afise famille y'abantu batatu, afise umwana umwe na monsieur madame, hari ufise famille y'abantu 10. Urumva izo nzu ziratandukanye, urumva uko uzokubaka amademande je nimvira yuko demande zivana n'abakiriya. Par rapport wamaze kuronka parcelle ni ucumenya umukiriya uviza uwariwe. Hari umuntu avuga ati je nshaka inzu principale nkashaka na annex iruhande, nundi avuga ati je nshaka inzu yonyene nzokwigenge. Urumva n'umukiriya ni wa determina inzu zomwubakira. Parcelle ni zo determina inzu zoshira inzu zo kubaka muri desert, si zo kubaka muri 3 si zo kubaka muri desert. Hariho uno munsi kubera iterambere y'abantu baguma babona iterambere mu ma social media canke bagatembera, sico kimwe na kera ubu abantu isi yarugurutse, abantu isi yarabaye ntoyi cyane washwa
utanatembera ukaja kuri social media ukabona ibindi bihugu biri avance muri immobilier mu bihugu bibanye canke vyo vyakure ukavuga uti ubu hagezwe hiki niyo ugiye kugura n'ivyo bikoresho ugiye nko mu Bushinwa urabona uko vyahindutse urumva wabibonye bakabikwigisha ukabona n'abandi ni vya bindi bwa bumenyi uzurashiramo akantu kakabijya. Mbe uno munsi hari watubwiye gukurikirana kugira ivyigwa mbe hari abantu umuntu ashobora gutumbera uno munsi biroroshe kugira umuntu ashaka kwinjira muri ico gisata aronka izo information zose vyoroshe canke ni vya bintu usanga rimwe na rimwe umuntu aba obligé nimba ari ngaha mu gihugu kurondera hirya no hino ariko ata kigo kibijeje yoja kwigamo ibyo bigo vyo kwigamo ubwo bumenyi birahari biroroshe kubitora. Ego cyane gose urumva nakubwiye ibigo hari abakora ko kazi ugiye uno munsi nkaza kuri chantier wawe nkabikubaza mu rufasoni ndashaka kuraba iyi nyubako uri kuragira je par exemple nk'umuntu aje kuri chantier wanje ndamubwira ni karibu kuko abona yuko ivyo ndiko ndubaka vyo mugirira akamaro ndamubwira ari information nshobora gusharinga nawe hari ama société de construction menshi ngaha urumva urashaka kuja guconsulta aba architect hariho amashira hamwe hari ama société y'aba architect ubafise ubuhinga buteye imbere urashaka kugenda ku mashantier ukagenda ku architect urashaka kugenda mu mashira hamwe yubaka amazu ariho ubungira yuzunguruse mu gisagara urabona ko n'ishusho y'inyubako koze zirahinduka. Yego mumaze igihe muri ico gisata muramaze kubona byinshi muramaze kubona gukorana n'abatandukanye kuriko ratwumviriza nizahe impanuro uwo mutekerera nka zitatu canke zibiri ati mwana ugombuje muri iki gisata mpereye kuvyo nabonye wo kwitwararika bino bintu. Icambere nuko o limita ama risk urona ntange nk'akarorero jewe nkitangura kano kazi naragenda gura ama parcelle kuri large ahantu muri jewe nabonamwo view ya Tanganyika umva ishusho rya Tanganyika ni ryiza ariko amazi amaze gutera twararonse mu igihombo kinini uno munsi je no hanura umuntu imbere yuko aguriye hotel yuko yoraba yuko atari amazi yo hava mutera kuko riske yo guhomba ni nyinshi so ni riske je zanshikiye cyo ni icambere icakabiri nuko yoraba les documents y'iryo tongo c'est très important kugira ntazo kwisange mu tribunal. Ako kantu wagomye ukagarukana cyane umengo hari ikintu uziko kuri icyo kintu niki kintu kibabaje kandi utokwifuza ko umuntu kimushikira kivanye n'icyo kintu cy'amatongo ni ya riske nini iri muri icyo kintu cyo kugura itongo ugasanga ni kwije ivyangombwa. Nabikubwiye jewe ndabivuze ko bimaze kunshikira sinoshaka kundi vyo mushikira turafise negligence na gender igira hero nabandi bayigira uja kugura itongo kubera uzo umuntu ukagira confiance wa muntu hakuja kwisunga ababijejwe no kuvuga navuze ubuha ukagenda bakweretse kopi z'izo tongo ari itongo ritararonka titre ukaja muri obuha ukaraba kweri yuko iryo tongo akiri nyenejyo yuko afise ububasha bwo kuyigurishako rifise titre ari inzu ifise titre ukaja muri titre foncier benshi ntavyo dukora kubera kwizera ivyo rero niyumvira yuko ari ibintu bibiri no kugenda kuba bijejwe ari obuha arabashinga ntahe ari umuryango uguriyemo ukagira enquête yawe personnel ukavuga uti eske umuntu ari muri uno muryango eske arafise ibipapuro vyose akwereka hari les notaires ukabisunga bakagufasha. Yego urakoze cyane Monsieur David Mabano kuri no mwanya mwiza duhaye ndakunda kubaza tuyaze ibibazo nyamukuru umuntu wese ashaka kwinjira muri ico gisata ashobora kukuramo ikintu ashobora kwitwa kwisunga watubwereza astuce ariko
hoba hariho ikintu wari wifuza ko muri kino kiganiro utovamo utavuze jewe kuvyo nari nateguye no bushobora kuba ntashitse ko kukubaza ariko ukavuga ati nimba naronse akaryo kuja mu kiganiro j'aimerais que aka kantu ngenda ndakavuze ako kantu ko bagahari ko baragaki. Ego urakoze cyane jewe tuko turatanga zino nyigisho mwakoze kuntumira nuko inyigisho bino bibazo bigira uwo bigiriye akamaro nka la jeunesse je namamvuga intanga karo kuri la jeunesse nuko bomenya yuko bagiye muri investissement turavye imibere yacu tukaraba amadepense tugira ari initire ari kuryoherwa canke iki bamenye ko umufuko w'isima uri ku 50 ariko icupa y'inzoga mva mahanga canke iki rigugwa 100 no kuvuga yuko bopunguza kuryoherwa bakiyumvira isima cane bakiyumvira iterambere ryejo hariho amafaranga ufise 1 million urayita amahera makeyi ariko uyushize mu nyubako arepresente ikintu kirekire. Je notanga impanuro ku bajene bagenza bacu batoyi bacu dukuriye twese twaragize ambiance yuko twopunguza ambiance tukiyumvira iterambere ngarutse kuri biye kino kiganiro cerekeye inyubako amahera dukoresha mu bintu bitagira akamaro uyashize mu nyubako afise akamaro keza azogira n'akamaro nabo uzosiga. Uduha akarorero keza cyane karyoshe uvuze ati icupa ry'inzoga cyangwa icupa ry'injabuka riri ku 100 ariko umufuko w'isima riri ku 50. Uno munsi message hari nuko imbere yo kudepensa 50 uyumvira ko uguze ugomba usesagura umene isima imifuko ibiri isima. Urakoze cyane, merci beaucoup. Reka ndagushimire kuri umwanya uduhaye, n'umwanya tuba tuzi ni mu gatondo ari byinshi bamufise byo gutegura. Reka tubashimire tubifuriza no munsi mwiza w'akazi no kurangiza inondo turimwo neza mu iterambere mu gihugu. Ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwampa kano kanya ko kuza gusangira ijambo ryiza ikiganiro ciza. Murakoze cyane, nizere yuko nabatwumvirije impanuro zakubashika ku mutima. Murakoze cyane. Urakoze cyane mukunzi wa La Première Heure, urakoze cyane mukunzi wa Kazoza FM kuba wabanye natwe. Twizera ko kugira abantu nk'aba numugisha, kugira abantu nk'aba bemera bakaza kugira batwugurira amaso batwereke ivyo tutariko turabona bidufasha natwe kwipanga. Ugasanga ejo nuko akunze kubivuga mbere ati abakiri bato ni vyiza ko bokora gusumba ivyo maze gukora. Merci beaucoup. Nze kugira ibikorwa vyiza kuri no munsi. Ego ndabashimiye cyane. Kazoza FM, be your own boss.